ndabaramukije neza mwese abakunzi bankunda ijambo, ikaze kuri mwese nitekana umunezero gusura kubana namwe kuri uno munsi. Ni wa munsi wa kabiri, wa munsi Imana yaduha kugira ngo tuze twumva ivyayo, tuze tubisangira, kandi nukuri Yesu ahabwa icubahiro kubwa wewe ufashwa, wowe uhezagirwa n'izi nyigisho. Nukuri icubahiro cose kibi c'Imana. Ni Karine Bella baranyizigiye shira mbere. Uno munsi nongeye kuza kubabwira kandi umunezero mfise. Ndacari muri month of celebration, ndacari ko ndahimbaza umwaka nkunda ijambo iriko iruzuza. Ni muri iyi ndwi nyene tariki 16 zoba kwije umwaka. Ndayitangaje icese. Nari natanguye muri Novembre 2023 ariko nkunda ijambo natanguye kuyishira ahabona le 16 janvier 2024. Rero muri iyi ndwi le 16 tuzokwiza umwaka, tuzokuzuza umwaka tuvuga ubutumwa every Tuesday, imisi yose kuwa kabiri. Nukuri ndashima Imana cyane, namashimwe menshi mu mutima wanje Imana yashoboje, kandi ndayizigiye no kuri vyinshi biri nyuma. Ndizigiye ko mu nyuma nzova ku munsi umwe nkaja ku misi 5 kundwi, nkaja ku misi 6 uko izogenda indongora. Nukuri Imana ni nziza ukuntu iguha disponibility iyo bigaragara nkaho idahari, ariko ugashobora kuba disponible ku gikorwa cayo, ugashobora kuronka umwanya wo kuvuga ivyayo. Biratangaje cyane, ndashima Imana cyane gose ko yabishoboje, yabanye nanje. Nukuri n'ubuntu bw'Imana. Kuwa kabiri uheze niho nari natanguye ndabashingira intahe, ndababwira ingene nkunda ijambo yavutse, aho yavuye, ingene yaje. Rero nararonse abantu babiri banyandikiye bambwira ingene bafashijwe n'intahe yanje, ingene bahezagiwe, kandi numvise no basangiza izo témoignage kugira ngo nukuri mwumve yuko Imana iriko irakora, mwumve yuko ibinye atari ivyanje, atari ivyo niremera, ni Imana. Kubera sinocanja no mu telefone y'umuntu ngo nandike message nirungikire. Urumva rero ndonse izo feedback bice binyereka ko Imana iri kumwe nanje, Imana hariho ico iriko irakora mu mitima y'abantu. Rero ndayihaye icubahiro. Reka ndabasomera témoignage zibiri, hanyuma turaza gusangira ijambo ry'Imana gatoyi, hanyuma ndaza gusubira kandi ndabahe izindi témoignage. Uyu mwene data aba Indiana muri US yaranyandikiye ngo hi Karine, intahe yawe iramfashije gose. Uhoraho aduhe kumera nkawe, tureke gutinya amaso y'abantu. Watsinze urugamba rukomeye, uhore usengera abari nyuma yawe. Ngiye kubwira Imana yagushoboje ko nanje yonshoboza, kuko nkeneye imbaraga zo gukura amaso ku bantu. Ukomeze utubere umuco tugenderako. Merci beaucoup, be blessed. Ngiriye ko ngira na subscribe kuri channel yawe, sinari bwayikore. Icubahiro ni cande, icubahiro ni c'Imana, nkunda ijambo tugihende. Icubahiro ni c'Imana, icubahiro ni cande, icubahiro ni c'Imana. Haleluya. Nukuri icubahiro ni c'Imana cose, icubahiro ni c'Imana. Nararyohewe cyane mbonye iyi message, narashimye Imana, numvise Imana isubiye kunezereza umutima wanje, numvise nguwe neza, numvise nukuri amashimwe menshi adudubiza umutima wanje. Imana ishimwe cyane kubw'uyu mwene data, kandi nukuri Imana igushoboze na wewe woba wumva hariho icu utinya gukora. Turaza kubisoma mu ijambo ry'Imana, ariko Imana igushoboze, iguhizo nkomezi zo kuyivuga. Nimba utinya kuvuga kubera abantu, nimba utinya kuvuga kubera kahise kawe, Imana iguha inkomezi. Nukuri Imana iratanga inkomezi, kandi Imana yogushoboza wewe ni wamara kuvuga ngo Mana ndaje, ndahari, ukavuga nka Yesaya ngo here I am, send me, ngo ndi hano ntuma. Nukuri ni wamara kuyiyegura ukayibwira ati ndi hano ntuma, Imana izogutuma kandi Imana izogukoresha. Imana ishimwe cyane kubwiye ntahe ya mwene data. Nukuri
warampezagiye cane gose. Yesu aguha umugisha cane gose. Uyundi mwene data bo muri Arizona muri US yaranyandikiye ngo thank you Karine kuri testimony, personally iramfashije. Uhoraho akomeze agukoresha ivy'ubutwari. God bless you. Imana ishimwe cane gose. Nukuri biraryoshe cane kumva intahe nkizi ku bantu muba musanzwe mutanavugana kenshi, ariko ucubona yuko ico Imana yashize muri wewe coco bacumva, ico Imana yashize muri wewe bagifatira umwanya. Imana ishimwe cane gose kubwizo ntahe. Nukuri numvise noze basangiza yuko Imana iri kwirikorera. Imana ishimwe cane. Reka dusangire ijambo ry'Imana ritoyi, igitabo ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo, igice ca mbere kuva ku murongo wa 12 gushika kuri 17. Haravuga ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu yabinshoboje, kuko yanyiyumviriye ko nduwo kwizigirwa akampa igikorwa, naho nabanje kumurogotako, kumuhiga no kumwambika ibara, ariko naragiriwe ikigongwe kuko nabikoze ntabizi ntarizera. Kandi ubuntu bw'umwami wacu bwiyongeranya kuri jewe hamwe n'ukwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Iri jambo niryo kwizerwa rikwiye kwemerwa hose, yuko Kristo Yesu yazanywe mw'isi no gukiza abanyavyaha, muri bo jewe ndagahebuza. Ariko icatumye ngirirwa ikigongwe nukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri jewe gahebuza ukwihangana kwiwe kose, mbicitegererezo c'abazomwizera bakaronka ubugingo budashira. Umwami ahoraho adapfa ataboneka, ari we Mana imwe yonyene, igitinyiro n'icubahiro bibi vyayo ibihe bitazoshira. Amen. Amen. Uyu yari Paulo ariko yandikira Timoteyo umuhungu wiwe mu kwizera, umuhungu wiwe bakoranye ibikorwa vyinshi. Musiguro batanga baravuga yuko Timoteyo yakoranye na Paulo cane, ko hafi n'ingendo nka zose Paulo yakoze Timoteyo baba bari kumwe. Umva yari umuntu w'umwizigirwa kuriwe. Rero yongera kumwandikira ikete, aramwibutsa ingene Imana yamwizeye, ingene Imana yamugabiye igikorwa ciwe. Ubisomye mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa gice c'9 uzobona ingene Paulo Imana yamugendereye. Yari umuntu atandukanye cane n'uwo yahavuye abakera atarahindukirira Yesu, yitwa Sauli. Uwo Sauli rero yari umuntu agirira nabi abantu bizera, yari umuntu abahiga, abahama, yabashira mu mabohero, yarabica, yakorera ikibi tagira uko covugwa abakristo, abantu bizera izina rya Yesu Kristo. Ico gihe Yesu amugenderera yari mu nzira agenda gukorera ikibi, n'ubundi ivyo nyene yarasanzwe akora, gukorera ikibi abakristo. Aramwiyereka, Yesu aramwiyereka, arahindukiza ivyiyumviro vyiwe. Sauli acahinduka Paulo, acaba uwo kwamamaza Kristo, acaba uwo kuvuga Yesu. Niho haha yavuga ngo naho nabanje kumurogotako, ngo kumuhiga no kumwambika ibara. Ntivyabujije ko Kristo amwizigira, naho yari yabanje kumuhama, naho yari yakoze ibiteye ubwoba, naho yari yakoze ibibi vyinshi, ariko nticabujije ko Kristo amwizera, amwizigira, akamugabira igikorwa ciwe. Haleluya. Imana ishimwe. Ndakunda Imana ingene itabona nk'abana b'abantu. Ndakunda Imana ingene mu kugira ngo itoranye umuntu, mu kugira ngo ihamagara umuntu, atamuntu irinda gukonsulta. Ndakunda Imana ingene mu kugira ihagurutse umuntu kuyikorera, atamuntu ibanza kubaza. Haleluya. Ndakunda Imana ingene yahagurukije Paulo. Ibi vyongeye kunyereka ingene Imana mu kugutoranya ntabwo iraba kahise kawe, ntabwo iraba ivyo wabayemo, ntabwo iraba ingene wayirogoseko, ntabwo iraba ingene wakoze ibibi, ntabwo iraba ivyaha wakoze, ntabwo ibiharura, nta nubwo inavyiyumvira. Imana gusa yabonye ko muri wewe harimo ico ishobora gukora kugira ikize umuntu, harimo ijambo ishobora gucishamo kugira ngo ikize umuntu. Yabonye yuko ufise umwete wo kuba wovuga ivyayo,
abantu bagahinduka, abantu bagakizwa, abantu bakabohoka. Imana iragukoresha ititayeho kuri kahise kawe, ititayeho ku byabaye byose. Pawulo arongera aravuga ngo iri jambo ni iryo kwizegwa, rikwiye kwemegwa rwose, yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo jewe ndagahebuza. Urumva mu banyabyaha we yavuga ati jewe bahamagaye abanyabyaha nje imbere, nta n'umwe aje imbere yanje, ati jewe ndagahebuza. Atariko Kristo Yesu umwami wacu yaje gukiza abanyabyaha. Ngo ariko icatumye ngirirwa ikigongo nukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri jewe gahebuza ukwihangana kwiwe kose, mbicitegererezo c'abazomwizera bakaronka ubugingo budashira. Haleluya. Arasubira arivuga ngo nukugira ngo jewe gahebuza, ngo catumye ngirirwa ikigongo, ngo nukugira ngo jewe gahebuza. Arivuga arasubira yiyita gahebuza kandi mbicitegererezo ngo c'abazomwizera. Haleluya. Imana irashobora guhagurutsa wewe witwa kuri gahebuza, wewe uvuga ati jewe Imana nta nubwo yonandaba, nta nubwo jewe nona yegera ngo inanyakire, jewe Imana n'ivyanje byarayirenze. Wowe uvuga ati jewe wewe nagira ndakubwire ko wewe nyene wiyita gahebuza, Imana irashobora kuguhagurutsa, Imana irashobora kugukoresha, Imana irashobora kukuvugiramo, abantu bayo bagahinduka, abantu bayo bakayizera, abantu bayo bakava mu mwiza bakaja mu muco. Imana ishimwe cyane gose. Numvise nosubira kuvuga ingene Imana idakora nk'abana b'abantu, ingene Imana itaraba nk'abana b'abantu. Fuapasi naheraheje ndiko ndababwira ingene iki gikorwa ca Nkunda Ijambo cyo kuvuga ubutumwa kuri social media ingene catanguye gutera confusion mu bantu, kigatera ibibazo mu bantu. Umva no muri babandi waruzi yuko ahubwo bo babambere mu kugikomera amashi, ugasanga nabo cabateye confusion. Abana hahandi wiyumvira ati kuri iki gikorwa ndiko ndakora iki gikorwa no kuri Imana yampamagariye, aha anye naka no muhamagara ngo hamwemvita muri studio kugira ngo tuvugane ibya Yesu, nukuri ntiyo kwanga mu guhamagara umuntu bikanga kwa kwitaba. Izo zose ni confusion. Abantu bari muri confusion abantu bari muri confusion. Imana idufashe cyane gose. Nariko ndavuga rero ingene iki gikorwa cateye confusion y'abantu, ariko nagiye gutahura yuko Imana uwo yamaze kwizera, uwo yamaze kwizigira ikamugabira igikorwa ciwe, nukuri iramukoresha agahezagira na babandi batari banamuzi, akaba ari bo bafashwa, akaba ari bo bagendererwa, kubera ko Imana niyo yamwizigiye, Imana niyo yamuhagurukije. Ibi bitabo byose twizera, uri kurumva amateka ya Paulo, niwo kwiyumvira yuko yovuga ibintu abantu bizera bagahinduka, niwo kwiyumvira ko Paulo yari guhagarara ahantu akavuga ubutumwa abantu bakihana. Uzi hahise kiwe, uzi ivyo yagendeyemo, uzi ahavuye, niwo ari kwiyumvira yuko danku yoca ahinduka umuntu akorera Imana, yoca ahinduka umuntu avuga ivya Yesu. Imana yamaze kukwizera ikaguhagurutsa. Oh, haleluya. Ndakunda Imana irategura imitima y'abantu. Iyumvira umuntu yandika akavuga ati nukuri ndashima Imana, Imana yagushoboje, nanje ishoboze, nanje ndakeneye gukura amaso ku bantu, nanje ndakeneye kuyikorera, nanje ndakeneye kuyivuga. Akumva yuko hari ikintu bimuhinduye, hari ikintu uyo témoignage imukozeko. Nari navuze ubushize ingene témoignage zubaka, ngaka karorero nuko témoignage zubaka. Urumva umuntu arumvirije témoignage gusa, aciye yumva nawe muri we akeneye gukorera Imana, aciye yumva nawe muri we akeneye guhaguruka, aciye yumva nawe muri we akeneye gukura amaso ku bana b'abantu akavuga ivy'Imana, akayamamaza. Haleluya. Urumva ico gitangaza. Ashimye Imana cyane kubwo uyu mwene data, nukuri Imana iguhezagire, Imana iguhumugisha cyane gose. Ariko ndagutahura cyane gose nimba ibi bintu vya Nkunda Ijambo vyaraguteye confusion. Ndagutahura cyane gose. None wumva uyo bitari vyaramuteye confusion? Nari maze umwaka wose mvuga ubutumwa, mugabo yamyandikiye muri iyi ndwa mbwira ati
nciye ngira na subscribe kuko nayo nari bwagire. Aciye yumva agize inyota yo kuzararonka ubutumwa bwiza, aciye yumva agize inyota yuko Nkunda Ijambo isohoye message azoshaka notification mu telefone yiwe, akaca avuga ati nciye ngira na subscribe kugira sinzosubire kumisinga ubutumwa bwawe, sinzosubire kumisinga inyigisho watanze, kubera yumvise yuko hariho ico Imana yashize muri jewe, hariho ico Imana iri kwirankoresha. Imana ishimwe cyane gose, nukuri nararyohewe cyane, narashimye Imana cyane gose. Nkiri kuri ico nyene ca confusion, umunsi umwe mu mwaka uheze nibaza hari début décembre, nari nicaranye n'umugenzi nagiye kumuramutsa, arambwira ati ndakubwire rero reka ndagushingira intahe. Ntaho ati reka ndagushingira intahe ndakubwire ibintu bya Nkunda Ijambo ingene vyangendeye. Arambwira ati jewe ugitangura bije byo kuvuga ubutumwa, ati je narugurura statut kubera natanguye ubutumwa ndavugira kuri statut, nagiye kuja kuri YouTube mu kwindwi, ariko kuva mu kwa mbere gushika mu kwindwi nagira kuri statut ya Facebook na WhatsApp, rimwe na Snapchat. Hama rero uyu mwene data nagiye kumuramutsa, arambwira ati jewe nararaba kuri statut yawe nkabona washize ko udustatut twishi, mugabo nkavuga bebe Karine gahari kwavuga ibiki, ati nkaca ndabigaya, ati nkabisuzugura, nkaca mfuka, ati sindanabitebe ko ati sinanayiraba ngo ihere, naragira gatoyi nkaca nugara, ati sinayiheza, ati mugabo mu nyuma ati umunsi umwe ndashima Imana ko hamari umunsi umwe. Haleluya, ndashima Imana ko habari umunsi umwe. Ati umunsi umwe ndavuga ati mbega ibi bintu kubera iki nama ndavyanga ntarabibona, kubera iki nama ndabigwanya ntazi ivyavuga ntaravyumviriza. Ati umunsi umwe nca ndugurura ndumviriza, ati ndavuga ati uno munsi ngira numviriza ubutumwa bwose. Ati ndumviriza ubutumwa ati gushika burahera, ati ntakubesha nasigaye ndavuga bwa bundi ibi bintu nivyo ngize igihe nanga, ibi nivyo ngize igihe nsuzugura, ibi nivyo ngize igihe ntumviriza. Ati nagira ndakubwire ko kuva uwo munsi ntarasubira guseba kumviriza Nkunda Ijambo. Ati imisi yose kuwa kabiri nguma ncunganwe kuri YouTube kushirako, ati kuko narakunze izo nyigisho zawe, ati kuburyo ubu unye sishobora kuzimisinga. Haleluya, icubahiro ni c'Imana. Naciye numva nongerejwe inkomezi, naciye numva ndyohewe, ndavuga Mana ushimwe. Naciye ndamubwira nti Imana ishimwe cyane ko ariyo yikoreye, Imana ishimwe cyane ko ariyo yagutahuje, ariyo yaguhishuriye. Nukuri je ndashimye Imana, namubwira icubahiro cose kibici Imana kuko niyo yabikoze. Natangaje ingene Imana ishobora kugenda igatahuza ikintu umuntu yahora kigwanya, nkuko kwa Paulo twasomye yahora agwanya abakristo, ntiyashaka no kubumva, ntiyashaka no kubona aho bari, yahiganwa niyo bari aja kubarondagira abafunge. Ariko umunsi umwe ndakunda Imana, navuze ngo ndakunda ko hariho umunsi umwe Imana irahindukiza ubwenge bwiwe, irahindukiza ivyiyumviro vyiwe. Wa wundi yahora ari Sawuli ahinduka Paulo, wa wundi yahora agwanya Kristo ahinduka uwumwamamaza, ahinduka uwumuvuga. Rero ndashima Imana ingene igenda igatahuza umuntu, igenda igahindura umuntu, igahindura ivyiyumviro vy'umuntu. Umunsi umwe mu gitondo kimwe umuntu yahora agwanya inyigisho akavuga ati reka nje kumviriza, ati hari naho wosanga ndafashijwe. Byarambaye ko kenshi ugasanga hari umukozi w'Imana nama ndengana gutyo nyine ntashaka kumviriza, ariko umunsi umwe navuga reka ndamwumvirize, nkumva ndafashijwe cyane gose, nkumva ndahezagiwe, nkumva harimo ubutunzi bwinshi Imana yabitse muri we. Iyindi ntaye nashaka gutanga ijambo ry'Imana. Narababwiye yuko urufatiro rw'izi nyigisho ni ijambo ry'Imana, gukunda ijambo ry'Imana. Nico gituma izina gitwa Nkunda Ijambo, gukunda ijambo ry'Imana. Kubera ko nasanze nkunze ijambo ry'Imana, narabibabwiye nama ndiko ndabisubiramwo, ni wa murongo wo muri Yosuwa 1:8 yuko ni ivyo muri iki gitabo cera ni wavyamiza mu mutima wawe ijoro n'umurango, ukavyamiza mu kanwa kawe ijoro
n'umurango ngo imisi yose ngo ivyawe bizogenda neza, ivyawe bizoba amahoro, ngo uzogira umugisha. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero nasanze gukunda ijambo ry'Imana ari urufatiro rwa vyose. Hariho abagiye barambaza ama strategy canke ingene nobafasha, ingene ico nobaterera mu kugira ngo nabe basome ijambo ry'Imana kandi babe consistent muri ryo. Baha ama tips. Hariho uwanyandikiye mu mwaka uheze muri September ambaza ati mbwira bigenda gute, mbwira nimba hariho ati je kubera ndatambatamba ndasoma hariya nkasoma hajya ati mugabo ndakeneye ko ngwize ijambo muri jewe, ni igiki womfasha kugira ngo ijambo ry'Imana ndarigwize muri jewe. Nukuri nararyohewe cyane gose. Yabimbajije muri September ndamwishura, hanyuma ubu unye muri December ndiko ndavuga uwo bafise ntahe ingene nkunda ijambo yamufashije, acaranyandikira message. Ni mwene data ba mu Rwanda i Kigali, arambwira ngo nkunda ijambo, yasubiye kuntera courage yo gusoma Bible. Imana ishimwe cyane gose. Ibi nivyo gushima cyane. Ndashimira Imana cyane gose ko uyu mwaka nkunda ijambo imaze hariho umuntu umwe yasubiye kugira courage yo gusoma ijambo ry'Imana. Hariho umuntu umwe yasubiye kumva kunze Bibiliya. Iri niryo sengesho ryanje. Mpora senga imisi yose ngira mvuga ubutumwa nkavuga ngo Mana, sinkeneye jewe igitigiri, sinkeneye abantu isinzi bakurikirana nkunda ijambo. Ivyiza ko nobibona biraryoshe, ariko naho yoba umuntu umwe. Niryo sengesho ryanje rya misi yose, kandi uko nukuri ndababwira. Ndavuga ngo naho yoba umuntu umwe yofashwa kubw'inyigisho natanze, Mana icubahiro kibi cawe. Ndavuga ntabwo ari gitigiri, nkeneye uyo muntu umwe yabitahuye, uyo muntu umwe yafashijwe, uyo muntu umwe yavuze ati kubera izi nyigisho fashe iyi decision, kubera izi nyigisho mpinduye gutya, kubera izi nyigisho mvuye muri iyi nzira ngiye muri iyi nzira, kubera izi nyigisho ndahinduye mentalite zanje, kubera izi nyigisho ndatanguye gusoma ijambo ry'Imana, ndatanguye kurikunda. Niyo purpose y'izi nyigisho, niyo ntumbero y'izi nyigisho. Nukuri nararyohewe gose mbonye umwene data yanyandikiye ngo nkunda ijambo, yasubiye kuntera courage yo gusoma ijambo ry'Imana. Uwundi mwene data wo muri Poland, Maine, aranyandikira ngo I've been following you since you started, even though I rarely commented. I'm sure ko nabaye motivated cyane, surtout gusoma Bible. Remain blessed mugenzi. Imana ishimwe cyane. Uyu n'uwundi mwene data yambwiye ati narabaye motivated no gusoma ijambo ry'Imana. Narasubiye gukunda gusoma Bibiliya. Imana ishimwe. Izi ni ntahe zinkora ku mutima, ni ntahe zimpezagira, ni ntahe zituma mvuga nti Mana warakoze ko wankoresheje kugira ngo hagire mwene data umwe akunda ijambo ryawe, yumva yuko asubiye gukunda gusoma Bibiliya. Imana ishimwe. Narabashingira ndababwira ingene ntasoma Bibiliya, ingene naragihevye, ingene Bibiliya cyabari igitabo kiri boring cyane gose, kindambira cyane, ariko ntanguye kwimenyereza kuyikunda no kuyisoma imisi yose. Nkavuga ngo Mana uzushoboze Bibiliya n'imiburiburi ku munsi some chapitre ku munsi, ni uzushoboze uzumpa izo nkomezi. Ndabisengera, ndabisaba Imana, kandi Imana irabinshoboza. Hari igihe kubw'imyitwarariko myinshi umuntu aba afise usanga haciyemo umunsi umwe, ariko nta misi ibiri hera ntasomye Bibiliya. Numva rero ivyo biramfashije cyane gose, bica birampa gukunda ijambo ry'Imana, birampa gukunda ibiri muri ryo, kubera nasanze ijambo ry'Imana ririmo ubuhanuzi bwinshi cyane, ririmo amabanga menshi cyane, rirahishura ibintu byinshi cyane gose iyo umuntu aribayemo. Rero ndaryohewe yuko hariho abantu vyateye intege, vyasubijemo courage yo gusoma ijambo ry'Imana, kandi yuko bariko bararikunda. Nukuri Imana ibihererwe icubahiro. Ndacafise amatemwanyaje bandungikiye, nzosura kwa kabiri w'indwiza ndayabasangize, no kuwa kabiri wundi uzokurikira. Nukuri tuzobandanya dusangira ivy'Imana iriko irakora mu mitima y'abantu iciye muri nkunda ijambo. Imana ibahezagire mwese. Reka ngezaho no munsi ndabifurije indwi nziza, ndabifurije kubandanya mugubwa neza, ndabifurije gukunda ijambo ry'Imana. Reka dushime Imana. Uhoraho Mana yo mwijuru, ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro. Wakoze Mana kubana natwe no munsi. Ndagushimiye Mana kubw'ababene data wagendereye uciye muri nkunda ijambo, aba bafasha akanya
ko kwandika bakambwira ingene nkunda ijambo yabafashije, n'abandi mwami batanditse ariko bafise ico bafashijwe muri nkunda ijambo. Mana icubahiro cose rikibi cawe, amashimwe yose naba yawe data. Warakoze ko ari wowe ushiramwo amajambo akwiye kandi abana bawe bakeneye kumva. Warakoze Mana, warakoze kuri uyu muntu uriko uratera intege zo kugukorera. Warakoze kuri uyu muntu uriko uratera intege mwami zo guhaguruka. Warakoze kuri uyu muntu mwami Yesu yari yarasinziriye uriko uravyura. Warakoze kuri uyu muntu yari yarasubiye inyuma uriko uragarura mu ruhongore. Warakoze Mana, ndagushima ku mirimo myiza uriko urakora uciye muri nkunda ijambo, kandi ndakwizigiye no ku yindi myinshi ugiye gukora imbere mwami, kubw'icubahiro c'izina ryawe. Ndabisenze vyose nizigiye mu izina ryawe gira Yesu Kristo, amen. Murakoze, turarangije. Tuzosubira ku munsi wa kabiri w'indwiza Imana ibishatse. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.